inzo gwaruka cyakuru akazi muri koperative hama mu nyuma tweze gukora akazi abigisha ntabwo ukuntu bakwiye kwiteza imbere batabavye ngo bise umutaye ngana guca umutaye mutoya ushaka kuherako amagatera imbere hamagara no kumayigara kwigisha abantu ku mayigara beshi abiza kuvuga ko abashomeri mugasanga afite telefone y'umujatana abwa telefone y'umujatana irimo umutahe habaza ati mwebwe nta ufise ahantu imitsemero y'imirongo ibiri ushobora kurima bakambwa ati rero twava telefone mwishoye akamugenda mwikuye mu telefone y'umujatana tayimo kugura imbuto y'ibiraya nk'ibirija by'ibiraya by'ibiraya bigurwa 300 hamasugura umwavu 100 hama ngitanga shuka abakozi bazoye mu hantu ngitanga tabaye umuti ukora kwiteza imbere uze kuyimbura urateza imbere umuryango watakoyoko ndetse n'ibindi ukabishora kugira ngo kuza witeza imbere kuko umutahe muto gushikana kuri munini umutahe muto ugushikana kuri munini. Tubaramutse bakunzi wa Kombizi TV, tubaye mwiriwe tubaye gakeye bivanye naho muherereye. Iyi ni yambonesha kure yanyu isanzwe iwafasha kumenya amakuru ajanye n'ibyo kwishingira akazi, aho bamwe mu babishoboye canke mu bariko barabigerageza badushingira intahe ibyo bariko barakora. Nkuko mubibona rero hari imirima y'ibigori mubona hariya, hari abantu mubona bikoreye, hari abantu mubona murabona inka, murabona eka ikirere gisa neza. Aha ni ku mutumba wa Mpehe neza aho twagendeye umugwizatunga. Umugwizatunga akaba umurimyi mworozi azwi cyane mu ntara ya Muramvya. Mugabo benshi baba bibaza bati kugira ngo umuntu yitwe umugwizatunga biba byagenze gute, aba yakoze iki? Ibi ni bimwe mu byo imbonesha kure yanyu igira ibashikirire ko muri kino kiganiro. Aho mwumvise umuntu avuga ati umutahe muto ubashikiriza ugushikana ku mutahe munini. Uwo nawe nta wundi ni Ngendakumana Donatien, umugwizatungwa azwi cyane mu ntara ya Muramvya kubw'ibikorwa ariko arakora byo kwiteza imbere, mbere n'intererano azaratanga aha canke hariya mu bikorwa by'iterambere biko birarangurwa mu ntara ya Muramvya. Muti none uwo Donatien ntitwobandanya tutaramenya neza wari we yari kubera iki yashimye kw'ivyo bikorwa byiwe abikorera ku mutumba hafi yaho yavukiye, kubera ko atabijana mu zindi ntara. Ibyo byose murabyumva. Kubera iki mbega umuntu arashobora guteza imbere ahaherereye atiri baje kure? Bigenda gute? Harabibaza ko bidashoboka. Kubera ko atabijanye Bujumbura, kubera ko yahisemwe gukorera hafi, ageze ku rugero ruhi. Ibyo byose ni bimwe mu byo tuza kubashikira ko muri kino kiganiro. Nkuko yabanje kubitwibagira rero, Donatien yavukiye ku mutumba wa Gatebe muri zone ya Bugarama, komine Muramvya, intara ya Muramvya mu 1982. Akabagira umwana agira kabiri mu muryango iwabo. Amashure ntiyize wa wundi ati gutunga ntibisaba amashure menshi, nubwo nayo akenewe cyane mu iterambere ry'igihugu. Yize amashuri 5 ku ishure ry'intango ryo ku mutumba wa Gatebe. Asanzwe ari umukristo asenga muri cyo kimwe n'abandi. Umuntu ari karakura cyangwa ari kariteza imbere arakenera kuba kugwiwe. Yubakanye na Barayampunze Juliette, nabo Imana yarabahezagiye ibaha abana bagera kuri 5, bubakanye neza. Abana 5, abahungu 3 hamwe n'abakobwa 2. Donatien rero Ngendakumana tugira tuganire ni umwe mu bagwizatunga bazwi cyane mu karere k'intara ya Muramvya. Twagira rero tugaruke neza yabigenjeje gute, yahashitse gute. We nawe wahure uri gukora iki kugira ngo ejo tuze biracyakundwa ko kwitwa umugwizatunga? Woterera iki kugira ngo ahuri imibereho y'abene gihugu itera imbere? Ni muri kino kiganiro muraja kumva ukuntu yagiye aragenza. Ico tugusabye no kudutiza amaso kugira ngo wumve ibyo urabe ibyo turiko turakwereka, wongere udutiza amatwi, mbere wongere nawe we uhigire.
murakoze cyane. Nibutsa abataragira subscribe bayigire, nibutsa abataragira subscribe bayigire, abayigize nabo musangize abandi kino kiganiro kugira twese tubimenyereho ubumenyi, gutyo igihugu cyacu gikomeze kwiterera imbere. Turagarutse mu mwanya na Kumbizi TV hamwe na Ngendakumana Donatien. kuva itanguye gukorwa nta yindi fu numva no kwifuza gusumira umuryango ugiriye no kuri nta yindi hose no gusuma kuva ije ishitse nta yindi ndasura gusuma akiri kawunga wacu yawo Niyonzima Dieudonné umudandaza waho muri komine ya Bukeye nkaba kuva ntanguye kudandaza ifu y'ibigori muri abakiriya barayikunze rwose cyane. Ifu ikorerwa ngaha mu Bukeye yaje itwara ikibanza izindi fu zose zari zisanzwe tudandaza. Fermente Gredo Runyami ibakorera ifu y'ibigori nziza cyane, abayifunguye n'abayidandaza nibo babishingira intahe. Si ibyo gusa kuko n'aborozi ntiyabibagiye, ibakorera ibyo kurya by'ibitungwa bimeze neza cyane. Mbere n'abakeneye korora ingurube ibafitiye imbuto nziza cyane, za zindi zigwira nk'akakanya, zimwe zibyara hagati y'ibibuguru 15 na 20. Mubakeneye muri Fermente Gredo Runyami akura kuri 76 66 ubusa 5 aha Fermente Gredo Runyami muzoba mumbarira. Murakoze cyane bakunzi ba Kumbizi TV, mwewe mwemeye kudutiza amatwi n'amaso kugira ngo tubashe kubaganirira dutahukana neza cyane. Uti Ngendakumana Donatien rero yabaye umugwiza atunga gute, aho twamugendera twamusanze mu biki, ubu muri kano kanya nibyo tugira tubashikire ko neza na neza. Imbere yuko ashika kuri izo ntambwe zose byagenze gute ni muri kino kiganira nyene, ntimuje kure tugira tubibashikirize idonido. murakoze. Kwizana kwa Ngendakumana Donatien, Yego. mvuka ku mutumba wa Gatebe, zone niko menine Muramvya, n'intara ya Muramvya. Yego. Ngendakumana Donatien w'Igatebe. Uno munsi turabona ngaha turi ku mutumba wa Mpehe. Mbega usanzwe uri kuharangurira ibiki? Ku mutumba wa Mpehe, n'umutumba wa Busimba, ndaharangurira umugambi wo korora kijambere no kurima kijambere. Yego. Imbere yuko ushika kuri urwego rwo kwiyumvira korora kugira nk'ubu twabonye, Donatien Ngendakumana yarabayeho gute? Nembayeho kuko kandi abanyagihugu babayeho. Yego. Ariko ndavye mu gihugu, ndaje ku mitumba, Yego. ndavye nkabona abanyagihugu ko bariko bararima, nkabona bishemeye. Yego. Nangwa kwiga kurima gatoya, ntawe kurima metero 20. Yego. Kuja mahendayo kuntu nshobora kugerageza nkaraba ko nshobora kwimbura. Hamaze kubikora ujambere byarase. Yego. Ijya kabiri biraha kubera bivanye n'uburyo. Yego. Hama maze kubona ndabona aho byavuye ko byavuye kuya umwavu. Yego. Ndagura inka 2. Ndashanga hanyine mubona. Yego. Maze kuronka amase ndimye, candimbura nateye ibiro 200. Yego. Candimbura itoni 3. Yego. Zibiraya. Niko byagiye byaduga, hama candongerako ndarima igitara imwe. Yego. Maze kurima igitara imwe ndabona ko n'ubundi ko igitara imwe nageze ingwaye kubera impamvu y'umwavu. Yego. Candongerako ndagura izindi nka 3. Yego. Ziba 5. Ariko ndaguze inka zivyara. Yego. Hama nabitanguye muri 2021. Yego. Utamye 2024. Yego. Ndavye ongereje ubu ndabona ko ngeze ku ntambwe ishimishije. Yego. Ko ndageze ku hegitara 8 niko ndanguriramo iyo migambi. Yego. Hamfise n'inka zigera kuri 45.
niko ndagerageresha ubu yego nkazobanza kubyara inyana zishika kuri 200. Yego. mbega twovuga ko donasiye umwete yawukuye he mu gihe uko yazatangura byaza biramugora nk'umuntu aba yiyumvira kwishingira gutanguza umugambi wiwe yovuga ko donasiye umwete awukura umwete tubaza kuraba ukuntu isi itirayaga yageze kuraba ukuntu abanshaka kwiteza imbere yego hama n'abandi bakandabira ko kumaze kuraba mu kino gihe uhagwisha uziga amashuri yego cyane maze kwiga amashuri batagira kwicara ku marigara rero nta ngomba ye gushinga koperative iyaguye kugira ngo n'abajya biza zo ku marigara kugira ngo baronke aho bashaka gutera ikiraka baronke akazi yego mbega turi ngaho nyine wewe ufise abakozi bangahe ubu mu ndimiro mfise abakozi 200. yego abakozi 200 bakora bataha bahemba ku ndwi ku ndwi barahembwa abakora ku kwezi mfise abakozi 45. yego mu 45 harimwo umwagoronome harimwo n'ujejwe iby'indimo yego n'abandi rero baca baraba ibindi n'abaganga b'ibitungwa arahari urabafise nafise umuganga w'ibitungwa yego afise impamyabushobozi ya kaminuza dusanzwe tubona yuko imigambi itandukanye abantu baja mu twovuga mu bindi bisata atari iby'uburimyi n'ubworozi nakahe kabijya wowe warabonye mu burimyi n'ubworozi wewe Donasi y'ubworozi yo umaze kurima nkorora ubwa mbere twaronka amata tukagaburira umuryango tukayashora tumaze kuyashora n'uyaguza yihereje amererwa neza ubuzima bwa butembera bumera neza hama imwimbi aho twimbuye tumaze kurima hegitari 8 twimbuye igihugu cyose cyashikirwa inzara igahera mu mwene gihugu bivanye nuko twimbuye sawa wowe uranezerwa no kubona yuko abantu bafunguye ibyo wewe warondeye icyo ni ikintu cyiza cyane none Donasiye ubu urabye aho ugeze utegekanya iki mu ikazoza nikazoza ko turi umugambi wo kurima no korora ndategekanya kubaka ihinguriro yego ubwa mbere inyubako niko ategura umushinga ategura mabona ko mungana metero uburebure ku 16. yego iyi nzu mubona ngaho izoba ari etaje yego hejuru bakubaka hejuru aha mu busazo hariho ihangare ubwa mbere ngaho ihangare aha nyine hamwe uruhande hazoba hariho amabiro yego hazoba hariho umufundi w'indimo ibiro by'iyo by'umufundi w'indimo hazoba dufise n'ibiro by'umwagoronome by'ujejwe izi nka zo ngaha umuganga w'ibitungwa hazoba hariho n'umugera ashobora gukontorora ibintu byo ngaha muri ishyamba byose ibiro byose bizoba bihaze hama hejuru dushaka ko twubaka amashuri kugira ngo tumaze kuraba hejuru ubu abanyeshuri biga ibyo kurima no korora bava ku ishuri badafise ubuhamya bwo kubikora yego neza kuko atagiye kuri tere kugira ngo abikore kuri tere kumubwira ati genda urime avuye ku ishuri ntabyashobora twagombye rero avuye ku ishuri tumuzangaha acarimira hafi acara ukuntu turima hama nawe ahakura ubumenyi ashobora gutwara nawe ahandi kundi mutumba kugira ngo abe igihugu akunda gutera imbere yego ivyo vyiyumviro n'ivyiyumviro vy'iteka bikomeye cyane kandi tunifuza mbere kuzogaruka ngaha tuzobona byaragiye mu ngiro hagati aho umuntu nka wewe twari dusanzwe dufise amakuru ko usanzwe uri kurashigikira mu bikorwa by'iterambere hirya no hino haba abajejwe intwaro canke abantu hagati mu gihugu mbega ibikorwa Donasiye yo bamaze gushigikiramwo aba canke abandi nibihe bivanye n'imigambi yawe y'uburimyi watanguje ngaha ku mutumba wa Gatebe ko bitambere niko yakora kugira ngo mfashe abegihugu n'igihugu kugira ngo igihugu cyatora koroko yafasha bwa mbere abantu nikora afise abana batagira abantu nikora abana ndabigisha nk'ubu ndafise babiri kaminuza ariko ndigisha ndafise 3 biga kuri research y'ibitoki yego ndiko ndigisha umwe babiri bageza muri 11 ndageza muri 12 hama ngasamfasha n'andi bana bakiri mu mashuri mato mato yego ivyo ariko nakora hama nuko ditambere navyo ndamaze gukora nagiye ndaraba professor yacu intara ya Muramvya yego
ndabyo ukuntu yubatse ndabyo ukuntu yasa nce ntangwa kuyisanura yatwaye uburyo bungana miliyoni 45 yego ko mwabona ukuntu yasa bwa mbere yego nta makaro ari mu nta ya province nari netse ndashaka amakaro ndasiga ibambaro byose ndabisiga impambaro byose ndahindura imiryango nshaka mishasha yego yego ni byiza cyane iyo umuntu akora urumva ko n'abandi bashobora kumwukira ko muga twe turibaza tumenyereye abagwiza tunga batandukanye bafata ibikorwa byabo bakabijyana kure y'imitumba yabo bakabijyana mu bisagara za Bujumbura za Gitega cyangwa n'ahandi mbega wowe umutima wo kubikorera ngaha ku mitumba iwanyu ukovuga ko ushaka kugira ibiro ngaha ukagira amashuri ngaha mbere n'ubushakashatsi bw'uburimyi mukazobukorera ngaha uwo mutima ukurahe umutima arakuba kuko iyi zone navyuke muri iyi zone yego ndavye abahakuriye bose bantanze gukura bwa mbere bagumye bimuka bagenda ukora imigambi mu zindi ntara yego intara yacu ikabandanya isubira inyuma yego cyane rero ubu turiko turimuka tuja mu ntara nshasha ya Gitega yego turiko turagomba imigambi tuzoja dutwaye mu ntara nshasha ya Gitega yego turagomba gutwara uburimyi yego n'ubworozi yego n'iri shure kugira ngo ishize twanze kujuzuza n'uzavuye mu zindi ntara aze kuhiga yego kandi ahigira ibintu biboneka uburimyi tubona hafi inka tubona hafi acagenda bikoreyeho yego yego ni ikintu cyiza cyane mugabo turacibaza Donatien aramaze gukora ibyo byose mbega ubu Donatien naho yoba afise intambamyizi asaba iki abamukurikirana intamba dufise bwa mbere twasuze intamba nyibarabara yego bona turubaka inzu nini kandi twa buryo burebure yego umusaba mu gasozo tushira hariya hejuru twatwikora ku mitwe tuzanga yego intamba ya mbere tubona intamba ya kabiri niyo kubura amazi kuba amazi ko twifuza kuza amazi ngaha kugira ngo inka zonka amazi meza yo kunywa n'abahatramira n'abahirwa nk'amazi meza yo kunywa iyo ni ntambanye dufise hama tukajya intambanye yo kugira itongo rike kuko imigambi twifuza kurangura ni myinshi kandi ishobora guteza imbere igihugu ariko tukagira itongo rito rero twasaba leta twitera kamo ko boduha ahantu ushobora kurima kugira ngo dukore imigambi twifuza kugira tuyikore kugira ngo iteze imbere igihugu n'abanyagihugu yego kare wari watubwiye yuko urima ku hegitari 8 none nimba atari banga dona nk'uwe wiyumva urabona ko urimye ubuguti je ndabubona neza no bukora wiyumva wewe woshobora kurima nk'hegitari zingana gute je nkuba aho tugeze nk'ubu ndashaka kurima hegitari 200 ndashaka kuzirima kuko amase ndayafise umwavu nawo twashaka kugura by'amavu amase y'ikirundi ndashaka kuyagura yego tukayaronka ko umutahe wamaze kuboneka twafise menshi yaho yego indongozi z'igihugu ziko ziraduhimiriza gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo dushobore gutera imbere cyane cyane nk'abantu babarimyi bavuga bati bakore kabisa mbega nakahe kamo wotera abandi banyamurambya baba bo ku rwego rwo hejuru baba bajejwe intwaro canke abarimyi boshobora kuzana imitahe muri urwo rwego rw'uburimyi ikintu cya mbere dutera leta yego leta yatanga uburyo bwinshi mu kwigisha abana kwigisha abanyeshuri yego bakiga iby'indimo yego ariko benshi iyo tubama ariko gihe tugezemwo abavyiga ntibabizana yego ko turavye ariko bararima n'abantu badafise uburyo bukwiye ariko iyo leta yohimiriza abafise uburyo bakarima inzara yohera kuko twiko twifuza yuko dushobora kurima tugashora hanze y'igihugu kuko turaronka ivyo dushora hanze y'igihugu igihugu cyacu kiratera imbere n'intara ishobora gutera imbere tutarima ngo dushore hanze y'igihugu kuko amafaranga dushaka amadolari dushobora kuyaronka tutashobora kurima ngo ivyo turima bigwa mu gihugu c'iwacu dushobora kuronka amafaranga mpuzamakungu rero turifuza rero nkaje ndifuza kurima n'iyindi mbuto atari mubona ngaha ishobora kujabuka hanze y'igihugu kugira ngo turonke amafaranga dushaka y'amadolari kugira n'igihugu cyatora koyoko yego hari ikibazo murakoze cyane Donatien ngenda kumana wewe ufise imigambi myinshi ushira mu ngiro mbega impano ikurayo impano Donatien yarize amashuri menshi oya nize amashuri 5 gusa none ko ibyo ukora harimo ubwenge bwinshi harimo imigambi ikomakomeye iyi mpano genda gikurayo
iyo mpano mu kuyiga naravye bene wacu bize amashuri maremare hambona nta kintu kimwe ariko barakora gishobora guteza imbere uburimyi cyangwa ubworozi ugasanga umuntu wese agiye gufata ibintu byo kurangwa muri botike utanga ibyo akora ariko ibyo botike biguma ngaho nyene ariko turimye iyi migambi twe turakora iteza imbere igihugu n'intara n'izone n'umutumba uvukako ico bwa mbere tutakwiyumvira kugira ngo uteze imbere intara yacu tuteze imbere igihugu cyacu kuko ibi nyene turiko turakora aya mata agenda Bujumbura akamwebwa n'abo mu ntara zose iyi mirima turima twateye uteka twahose isoko muri leta yo gushorera amashu mubona ngaha tuyashorera mu gisirikare bakadushorera ibirayi bakadushorera urumva rero ishyamba ryacu ubu rigeze ku ntambwe ikomeye kuko iyo turimye umwimbu wacu turimye ntononekara bafise iyo uja twashora mu gisirikare tugashorera n'umunyagihugu bose bakaronka ibyo bafungura. Mbega Donatien ubunye ibyo akora ntabikora ku gatwe kiwe bikora ku gatwe ka koperative. Bikora koperative. Koperative yitwa gute? Yitwa Tujugisa Ubunyoni Bworozi. Ubu washinze ishirahamwe koperative. Donatien arasenga. Yego. Senga mishengero libre methodiste libre. Bajya mubona n'abakozi b'Imana. Uno pasiteri unawe n'umubwiriza wacu yongeye ubwira bwa Karundi. Imbere yo gutera imbuto bigenda gute? Imbere yo gutera imbuto abakozi b'Imana batwigisha ati iyo abanyeshengero bacu mukeneye kurima imbere yuko mutera ukaduhamagara tugasengera imbuto. Rero turabibona abakozi b'Imana baje ngaha kugira ngo imbere yuko dushira igihaya mu ivu babanze bahumanuje ivu basengera imbuto. Kumbe nicyo gizuma Donatien yimbura byinshi. Yumva dukukiza amategeko y'Imana tuyakurikiza. Kuko na kera imbuto zasengerwa imbere yuko ziterwa. Hanyuma je nashaka rero utera intege abantu bibaza yuko gutera imbere bisaba amashuri batera kamba babone yuko n'udafite amashuri menshi ashobora kugwiza umwimbu ashobora kubona kure. Gutera imbere ntibisaba amashuri menshi kandi ntibisaba amafaranga menshi. Uko ufite amafaranga menshi ntacyo yakoza. Ariko uhera ku mafaranga make amakagenda uduga buke buke amugatera ku ntambwe. Amashuri ashobora kuyiga ugasanga wabaye umunebwe. Cyangwa amashuri ukayabura ugasanga ufise wateye intambwe mu mutwe. Umva amashuri twiga ubumenyi ariko ubwenge bwo tuvukana ni impano duhabwa n'Imana. Ego urakoze cyane twagira tugushimire kuko wemeye yuko abandi bashobora kukwigirako. Murakoze cyane tubashimire bakunzi ba Kombizi TV baba badukurikirana bari hagati mu gihugu mu ntara zitandukanye. Turazi ko dufise abakunzi benshi Makamba, mu Rutana, mu Ruyigi, mu Cankuzo, Ingozi, Kayanza, Cibitoke, Bubanza, Bujumbura Rirare na Zabururi hose. Turabashimiye cyane kandi turazi ko hariho n'abadukurikirana bari mu bihugu byo hanze. Turabashimiye abari mu bihugu byo ngaha hafi kuva ngaha Imurambya gushika Addis Abeba. Mwese turabashimiye dukurikirana bari muri ico kirere n'abadukurikirana bari Burayi, Amerika no muri Aziya. Nibaza yuko mwebwe mwese mwumvise ukuntu Dona yashitse kuri urwo rugero kandi tukaba twizeye yuko umwe wese ashobora kugira icyo akoze kugira ngo iwabo hatere imbere atarabye ngo jewe ubutunzi no bujana hariya vuba nkuko mwagiye muravyumva. Uyu Donatien ndakomana afite imigambi myinshi ku buryo mu minsi yavuga agiye kuzana amatara aho nyene muri ako karere. Amatara azokwaka, amazi yake aboneke kandi murumva yuko ategekanya no kwashira amashuri. Turabashimiye rero nibaza ko wari karagerageza byankamenye yuko ashobora kugerageza akagumye bagumako kandi ntataze arutambundare. Nibaza yuko azoshika kwihangiro. Turabashimiye rero yari Kombizi TV imunesha kure yanyu isoko ry'amakuru yo kwishingira akazi. Tuzoba tubonana. Murakoze cyane, mugubwe neza, mwirigwe neza, mubandanye mwiyumvira aho mwokura uburyo bwo kwiteza imbere ntitube nka babandi baharura ibyo abandi barondeye. Murakoze.